shaka ukanure kujya kuntu wakanuye kuri kava. Bro rakuri. Shaka ukanure kujya kuntu wakanuye kuri kava ya filime. Bacha bagukubita isorori yuzuye imiti. Bica bisaba kumbure ushobora kumesera impuzu z'umudamu kumbure utidoga. Nenda changira gute hajya uridoga widogera mfise hole zishika kuri zitatu nshaka ko wocagura iyo ubona yokorohera gukina. Hole ya mbere ndashaka ko woba umurozi, hole gira kabiri ndashaka ko woba umumaraya, hole gira gatatu ndashaka ko woba umusuma. Mwizo hole zitatu ni yahe ubona woshobora gukina canke wogeragezamwo gukina? Umurozi, umumaraya, umusuma. Nafumambo nakoreye satani imyaka myinshi, navugiye izina ryiwe kenshi. Nakoreye satani imyaka myinshi. Igozen TV. Bamuzi kuri izina rya Sisi Promix kumbure hani CEO wa Gitega Film, kumbure no gwaruka rukiri ruto cyane ku myaka ariko bafise ingabirano idasanzwe gukina film. Ndikube kandi n'umuhanzi kazi abamwita Subira, niryo zina nzi jewe ry'ubustar akoresha. Tunamuzi no muri Gitega Film ahasanzwe akina muri ya group yabo. Kumbure imbere yuko ndabibariza igituma uno munsi nabatumiye kuri Igozen TV. Reka tubaramutse bro, rameze neza? Nukore kwibana ndashima nawe. Ndashima nawe. Ni sawa ni aje. Ibintu ni sawa. Usa neza bro. Asante sawa. Ni kuntu bw'Imana. Nawe sister bitere? Ndameze neza. Nawe nyene arakomeye. Cyane gose. Wamenye ndakubajije none? Wow, ndi tu. Shushu be arakomeye. Ivyo. Ndakomeye. Yes, kumbure mwamaze kubabona ni Gitega Film uno munsi rero ba live kuri Igozen TV. Ntituramenya gaseke batuzaniye ariko murabona ko bashagije cyane. CEO ndabite abana bawe ubona gute? Bariko babyifatamwe neza cyane. Sha nukuri sabana urana ko bakutse ariko nyene ibintu bariko bavyitwaramo neza nko kubibona nawe nimba horo ukurikirana ibikorwa vya Gitega Filme bariko bavyitwaramo neza kandi ndabishima. Yego. Hariya muheruka kudushira out niko zubakwa kumbure mugeze kuri episode igira gatatu nyimba atari kane. Kubera iki filme mwayise niko zubakwa? Filme twayise niko zubakwa kuko twagombye gukina ubuzima buri mu miryango, donc mu mafamille, dodora tubona mu ngo. Tuvuga ati kabiriye kuguma mu mpisho tubishira habona kugira ngo abantu bashobore kubibona. Nico gituma twaje tuyita niko zubakwa. Yego. Muri niko zubakwa wowe ufise hore yahe? Muri niko zubakwa ndi umukenyezi witwa Mutama. Yego. Uri umukenyezi muri niko zubakwa? Yego ndi umukenyezi. Uri umukenyezi wande? Wa Mutama muri niko zubakwa. Yego. Ayezi kumbure niko zubakwa irikira bikora neza cyane kuri social media hariya ndabona views ziduga ku mwanya kumbure n'ababone mwarabanyegeje ariko nka je w'umuhinga ngoma ndababona. Bro, titre niko zubakwa wayiyumviriye gute canke mwayiyumviriye gute? Sha nukuri niko zubakwa nyene. Urabona yugira ukina ikintu canke uri kuriyumvira ikintu burya ubanza kwiyumvira iske kino kintu ko ndagitwaye uko ninakitwa gutya ntibiza kugenda neza. Navuga twe turaraba tugiye gukina tukaba ibintu twe turakina kwanza tukibikina tutararaba atani zina tuzi pe turakina turavuga ati ko tukinye bino bintu tukabiraba neza tukabona isase yavyo twoyitwa ko ntivyogenda neza. Titre yaje uko dusanga twayise niko zubaka. Yego. Mu bisanzwe baca bagukubita isorori yuzuye imiti. Bica bisaba kumbure ushobora kumesera hariya anye impuzu z'umudamu kumbure utidoga. Hajya uridoga widogera mu mutima. Nenda changira gute uridoga hama bigahera kutari bukubite cyangwa utirukana vyashitse
ubifata uko nyene ariko nibaze ko utarara hasi bro. jewe sha niyo bikora nawe birinze bishika ntiworara hasi urumva basi mufuma musasa kirago kimwe ngaho ikindi hajya muga ntorare hasi na api murika kurara ku kitanda kiwe mugabo mwakarari wiwundi ahandi niko zobakosha vyumva na Yes kumbure ndi kumwe n'abantu ariko nitiko turakina film niwe ko bankirira film ahubwo ndiko ndababaza ingene babikora iyo bariko baractinga sister. Umugabo azogutombora azobahiriwe cyane kuko ndavye kuntu kina ndabona ko uzoba umupfasoni w'umutima. Ego vraiment. Ni kondi. Ni kondi. Filme igisohoka bakibona cover baravye ukuntu wakanura filme yagaragara yuko kumbura iyo bire y'amajini kujya shaka ukanure kujya kuntu wakanuye kuri cover. Bro rakuri shaka ukanure kujya kuntu wakanuye kuri cover ya film. Yes kumbure araza gukanura hama nzokabereka. Wibonye gute ko wisanzemo gute ko ufise ingabiro no gukina film? Ukuntu vyatanguye bwa mbere nakina mu ma église, muri église narimwo twashaka kugira ama théâtre tugakina. Plus rero nakina niko nabona kumengo hari ikindi kintu kiri nyuma yavyo. Mugabo sinigeze menya ko ari ingabirano. Igihe kimwe niho nakina haca umuntu umwe arambarira ati burya wewe urafise tana yo gukina ntuzubihagarike uzo bandanye ukina. Niko nagiye kuvumbura rero yuko ashaka kuba ari ingabirano yanje. N'abantu babimbonyemo. Ego. Kuririmba naho vyaje gute? Kuririmba naho nyene vyaje uko nyene kuva ndi umwana arakunda kuririmba gusubiramo indirimbo z'abandi. Hama munyuma ntangura kuririmba mu makorali kuri église. Hama ndabona ko ari ivyanje nyene. Mu bisanzwe umuririmbyi yakwespire umuririmbyi kumbure yakuryohera kuva kera yatumye nawe kumbure ubu umuririmbyi kazi ni nkuwa. Novuga ko bwa mbere gose nakunda Knowless wo mu Rwanda. Bwa mbere gose. Mugani ubusi ndamwanka mugabo ninjiye mu kindi gice c'ubuzima bwanje nibaza ko umuririmbyi nakunda umuririmbyi ari Darlene ari indirimbo zo kuhimbaza Imana w'umuzungu sinagomba kumwumviza cyane mugabo nenspiye n'ukuntu ageze kure mu kuririmba muga sinakunda kumwumviza byo kwimbwa nararyoherwa numvise ko ramuvuga nahageze cyane umva nanje ko negeza. Indirimbo ya Knowless kumbure yakuryoheye yakunyuze ni yahe? Indirimbo ya Knowless yanyoheye indirimbo yitwa ngo sinzakwibagirwa. Ngezeho nashaka rero indirimbo yakuryoheye ya Knowless ni sinzakwibagirwa. Urukurukuru waravuze hirya no hino bavuga ko CEO mukundanye munagendana cyane hariho n'uwanyitwaye kavuga ati eni pro we nk'umumenyesha makuru ndakwinginze uzumbarize relation iri hagati ya Subira na Sisi ngira ngo no mu ex wawe mwara mukundanye ko umaze gufata hit curamuhebanye ngo mumbwire rero ntibariko baravyumva ni jewe gusa ndiko ndabikubaza nta yindi relation iri hagati yawe na Sisi? Oya nta yindi hari. Relation ya relation ihari nova ko ziri mu buryo bubiri. Bwa mbere imbere yuko aba umukoresha wanje mutandi ko ndakora muri film n'umugenzi kuri jewe ni namubonye nk'umufrere n'umuvukanye. Hama iyindi relation nuko ankoresha mutandi ko ndakora byo gukina film nta kindi. Ego. Yes, imbere yuko nja kwa CEO office vyinshi ndamubaza anshishiriza ko gato indimbe ya Knowless nkuko wavuze ati indirimbo kanaka yarangyoheye gato kugira ngo twumve kumbure Knowless wakunze ibikorwa vyo kandi unabizi. Knowless ndiyo ndirimbo ntayo nibuka neza kuko hari kera cyane hama kandi iyo ndirimbo gusa ndazi histoire yayo yayiririmbiye abavyeyi be bapfuye. Mbwa abantu benshi baziko yaririmbye abwira umuntu ariko histoire yayo nuko yaririmbye avuga ko atazibagirwa abavyeyi be bapfuye. Yego nico tuma iyo ndirimbo yankoze ko ndawo sinoba. Yes, Sisi Pro Mix niryo zina ndakuzi ko uri mu DJ mu gisagara ca Gitega nta n'umuntu numwe atakuzi. Ide yo kuvuga ati ngira ndondere umugwi ntanguze filme Igitega ndeke kumva bafani la vine gusa muri filme mbone ko nasubira kumbure azokwitaba ama festival kumbure agiye atandukanye.
film Gitega film wayitanguje gute, ivyakugoye canke ivyatumye ivyakoroheye kugira ngo ushinge group n'ivya sha kugira ngo umuntu ava hari kandi yiyumvira igikorwa bimutwara igihe kinini ya kandi bikamutwara n'ingufu umwanya kwiyumvira ekakurara amajoro udasinziriye kugira ngo ico kintu gishikeko. Je ndibuka ko hari muri 2000 kombe kabasha 2018 none atangura kwinjira kubona kumengo nanje mbonye umuntu w'umugenzi ari muri video no ryoheko kugenda biranza muko nyene nkakora nkaheba ariko 2020 ndavuga ati shati burya bya bintu rero nubwo nguma mbona kana kari karakine cinema burya je mbona umengo natwe twobishobora no kwiciyumviro cyaje ndashinga groupe turabitangura ubu ngi wazura bigeze yego. Ndabizi ko iyo uri kubwira abantu ati nshaka ko tujya hamwe dukora igikorwa abenshi bashira imbere akanoti ko kumbure bagiye kuronka agafaranga hirya no hino. Wowe wabateguye gute kugira ngo bagukundire canke bakorohere kugira ngo ubashire muri groupe mukore groupe imwe kumbure muze murakora bijya bikorwa musanzwe mukora? Ego keshi Imana je novuga ko Imana iraba umuntu ico yifuza muri we nico mugenzi we yifuza, sivyo? Je kuba ivyo bintu naravyifuje Imana yambaye hafi inyereka abantu twashobora gukorana ico gikorwa ataburyo ndinze kubaha canke atakintu ndinze kubaha, ahubwo baje nk'umuryango kugira tube umuryango dukore twiyegeranye kugira ngo imbere hazoza tuzobivyaza umusaruro. Yes kumbure mfise filme nshaka ko mwankinira wewe ndashaka ko uba umu actrice principale. Mfise hole zishika kuri zitatu nshaka ko wocagura iyo ubona yokorohera gukina. Hole ya mbere ndashaka ko woba umurozi, hole gira kabiri ndashaka ko woba umumaraya, hole gira gatatu ndashaka ko woba umusuma. Mwizo hole zitatu ni yahe ubona woshobora gukina canke wogerageza mu gukina? Umurozi, umumaraya, umusuma. Nofuma mbo umusuma. Urabitowe kuko ciye nibuka yakava ndabona ko ushobora gukanga. Guys muraza gutwenga murazi ko Pro namanibariza tubazo kumbure usanga turyohera abantu canke dusetsa abantu. Bro irevre yuko ushobora gukinisha umuntu ugasanga kumbure nta musi urakinisha kumbure ubana n'umudamu cyangwa ukundanye n'umukobwa ngo ubone ko kumbure uhava ubijamwe ibyo uri kurakina usange umengo wavyinjiye. Saje kweri nuko nyene ngira ntakunda ariko sinumva nyene ko ivyo bintu vyoshika mu mwanya kuko mu bisanzwe hajye uri kurakina ubu kurabwa n'amaso y'abantu benshi. Wewe ugikurikirana n'ijya kuri ekra ubumengo muri babiri urabona ko bari babiri ariko muri hajya mu ensemble mukiko murabitegura abantu benshi. Ndavuga ko ico kintu togishika ko rero utogishikira muri mu kazi uri ku kazi kandi ubushaka gushikiriza iki ubutumwa abantu baza kubirorera, so uvuga ngo ni ibintu ngoca wiyumvira ntabwo ahubwo Imana inabituriye. Yego kwe kumbure filme yatumye Gitega filme iduga canke imenyekana ni nkiya? Filme bakinye yitwa Umwicanyi, niyo filme nibaza ko yatumye Gitega filme imenyekana. Umwicanyi Gitega filme Umwicanyi, iyo filme yitwa Umwicanyi ndakeka ari filme naravye yoba yarasobanuwe n'umusobanuzo mu Rwanda. Yego uriyumvira ko kumbure ijya filme itoba yaradugije views cyane kubera ko isobanuye? Sha mu bisanzwe kubera haro n'iyindi twakoze tugitangura nkabona ukuntu yaduze, sinibaza ko ari kubera yo birimwe amajwi ahubwo navyo birabituma ariko basi umuntu kubera twege ivyo tubonesha amaso abantu barakunda ikintu basamara bakaryoherwa, so vuga ngo baryohewe najya amajwi ahubwo baryohewe n'ibintu bariko bararorera bumva barubona nyine ko baryohewe wazi wicaye ubona nyine basi naho babunzi basi hari gihe nkora akantu ukabona ko kwereka kuryoheye apana ngo uze guca ukaraba kubera ngo basizwe amajwi haje uri kukirikana kijya ndiko ndakora ntuburi kukirikana ari ya majwi kubera ujya ariko aravuga we ntubumubona uba wumva amajwi gusa. Yego ariko je ubumbona subira ikibazo abastar kazi bakunda kugira shobora gukundwa n'umuhungu
atazwi azwi nabi wabo gusa canke nahaba ariko kumbure we bagatinya icamamare kazi burya no gitweruka ibyo ntibihora bigushikira kumbure ukabona ko abantu bagutinya. Sinzi ko bantinya ariko ico novuga nuko kuba sinzi sigura abantu bahaye kuba umustar canke kumenyekana ariko kuri je ni siguro nziza mu yandi majambo umuntu azwi mu kintu kanaka so gutinya ahubwo no kwegera ko apre turabantu tubana n'abantu dusoma mu isoko tuvoma nk'abandi bavoma mva nibaza ko ari bisanzwe. Nibaze ko imisore yahori gutinya ndayikoreye umuti niyo ashaka izungurira akabeshi canke akabuke ni Noel hama mbwira uriya musore kumbure yahora gutinya subira no ashobora kumuramutsa canke amukorako canke nkamushikira nkamubwira ikindi mu mutima erega nawe urakundwa sha. Bon sinigitse ndumuntu ariko afise ama principe agenderako yego. Kubundi ushatse kuvuga ati karibu kaze nta kibazo ndayaga sintinyitse. Yego ndatera inkuru ndayaga mugabe yoka ibyo bintu bindi z'urukundo urumva tuba tugiye handi hantu. Kundana rero. Ndakunda umwana mwiza vraiment. Yes kumbure imbere yuko turangiza ndabona ko kuntu mugaragara n'ubundi muri mu mirimo muba muri ko mwitegura kumbure indi episode ikurikira intambamyi mukunda guhura nazo iyo muri ko muractinga filime ni nkiza. Sha intambamyi izobura akeshi ku kintu cy'uburyo vraiment niho usanga hari intambamyi cyane twenyene atari uburyo nta ntambamyi nyinshi zikunze kuhaba nego mu gihe turi kuri tere ibintu bigenda neza nego icyo usaba ni nica nicyo saba aba boss bifise baterere Gitega filime kugira itere imbere kuko nitwatera imbere nawe uzobutera imbere kuko tuzoga turakuvuga ati burya rero ya muntu yadufashije ikintu timurabe nyene ati nteye tukuvuga hose azi umuntu avuga hose abari migisha ku Mana yego apana wabo ndi ugenda aravuga ngo kwinaka wapi aho no kuvuga ati sha nakafise umutima mwiza yaragize ishadufasha burya hatuhageze kubera naka afise ukuboko yashizemo mwiki kintu urumva ko bari ibintu byiza cyane. Yes kumbure ikintu nyamukuru wifuza ko bofasha Gitega filime ni nkica sha ni byinshi ntanzo turubaka nta modoka dufise urumva basi ikintu cyo guterera mwaka kazi dukora ni ibintu byinshi cyane basi we ugiye kubiraba nk'ubu ukaba ufise ikintu kana gukora ushobora no kuba ufise shop idandaza impuzu tukaza ukatwambika kandi shop yawe izoshyitera imbere kubera iki watwambise ufise imodoka yiwawe urashobora kuyiduha natwe tukayigira mwega natwe duhakeneye kwicara mu modoka turyoherwe nk'abandi hama bikagenda neza hama ni ibintu byinshi twoterereza kuko ndibaza iyo uri kurakurikirana sinema ziwacu benshi iyo biko baraziraba barabona nk'ikintu kiba kibuze sovuga ngo ntaco babona si ngombwa ngo tushe tuja ngo tuvuge ngo burya ngo byose ngo tubuze ngo ibi nibi tuce tubidondagura mu gihe we ukunda kurikirana Gitega filime hari ibintu ubona ko Gitega filime ibuze ni ndazi ubibona ukavuga ati burya rero bana abantu kino kintu yaba bokirose nivyogenze neza hama umaze kubibona nyene uterere tubandanye dukora ibikorwa bigende neza natwe dushika ahandi hantu nego. Yes kumbure muri Gitega filime hari abakinyi benshi abitwa abamanyanga ndabakurikirana cyane bro anasabone narayibagiriye abita abandi basubira hari n'abandi benshi batandukanye subira irevre yuko abigeme babaririmbyi surtout mwebwe abaririmbyi baririmba gospel ntibakunda kubiyumvira ko cyane ariko abakina amasinema iki niki nk'abantu babavyeyi canke abandi bantu batazi industry ya film ahigeze abeshi babita abamaraya canke abantu bafise imico mibi bajya abantu biyumvira ivyiyumviro nk'ivyo babwiriye. Ikintu novuga ku muntu yimvira yuko umwana wiwe akina filme canke umukobwa akina filme ari umumaraya ni kinyoma vraiment ni kinyoma kuko nuko atabatahuranye n'ivyo umwana we warimo ubundi nitara ni ngabirana Imana yahaye umuntu bashobora gukina ikintu umuryango utashoboye kwerekana ukacerekana abantu bakakibona bagahanura abana babo rero nibaza yuko abantu babitahure abarundi babitahure si bibi bivana na filme ariko arakina bikavana ico agomba kwerekana
nivyo hari abana bakina amafilme ukavuga ati no filme vraiment ntoyirabana n'abavyeyi muri salo urumva ico n'ikindi n'indi etape mugabo je nibaza yuko filme urukurahanura urerekana ubuzima abantu bategeza kubamwo ni vyiza cyane bareka abana babo bakine ni bon. Yes, mbere yuko turangiza indirimbo yawe nahisemwo indirimbo yangehewe cyane gato imisegonda mike cyane unshishirize mu gahogo kugira ngo bumve ko Igozen TV nenakiye umukinyi wa filme kumbure n'umuhanzi kazi. Nakoreye satani imyaka myinshi navugiye izina ryiwe kenshi mpembwa nabi mpembwa kuruha mpembwa nabi mpembwa kubabara canumva Yesu amamagaye amanitse ku musaraba nahisemwo kumukurikira nahisemwo kumukurikira. Hello guys, umwana akenewe gufashwa kumbure murumva ko ukuntu aririmba gusa urumva ko ari umwana afise ingabirano akenewe gushika hirya no hino kugira ngo babone ko Uburundi ndetse n'ababubamwo bufise ingabirano zitandukanye. Nabwiye ko tugira tubasezere ariko nkuko muri abakinyi ba filme ndashaka ko munkinira akantu gato k'iminota 2. Nkinira akantu gato gusa umunota umwe mwihesije mwebwe nyene hama abariko baradukurikirana babone ko muriko muracting ibintu vya khayel. Reka mubike je ngira tugerageze mu basi mubike mu vyerekeye ikintu igisinema tuba turakinashasha niko zobakwa ariko mutamasi hari nyene aza guhafashira akakubita umuntu. Okay, nkinira gato hama ndabibona. Namahoro mata namahoro ndaho ndashima samye imisi musikaye mwarabuze sinzi impamvu mwigi sinzi kuntu mumeze ubu mutama ndamuheruka umunsi dushwanye kuva uriya munsi n'ubusi ndasubira kumubona asha yagiye ari mubiki. Reka sha warankwegeye yahaswe kunyica nakukwegeye ajya narakukwegeye ariko je twarahuye mbona umengo sinzi niyo yaravuye ariko wazi ayo yamburiye nanje sinzi gusa ntacyo narije kukubaza kugira ngo ndabe kuntu tuzohura kugira ndamusabe ikigongo kugira bihere bijya nari ndabikoze nibaza ko ari ibintu bisanzwe nawe abifata nk'ibindi bintu. wowe yambwiye ngo ndi pine ya reserve oya ntaco wokora mwihoze. Akaryoshe ni gahora mwitama reka nsezera abakinyi ba Gitega Film ariko ndakwibutse ko wowe utarabafyondera handitse sabone cyangwa subscribe mubikore vuba kuko murabona ko igikogwa kiri mu gikoni very soon murabona igikogwa gishushe kimeze neza gitagase. CEO reka ndagusezere kindi gihe Igozen TV nitwabakenera nibaze yuko tuzobaronka bro cyane kuri kw'Imana tuzohagera nta kibazo kandi namwe mwakoze cyane. Yego nongera ntumira abantu bariko barakurikirana untavye bagende bafite subscribe kuri Igozen TV kandi bongera basimbira no kuri Gitega Filme bakande subscribe kugira tubandanye tugesho kugira uzokurikire episode ya 5 unezerwe nk'abandi. Yes, subira nawe ndagusezere nibanze ko nitwagukenera ikindi gihe muzoboneka kugira ngo dukorane ikindi kigani cyane gose ndahari kabisa kandi ndabashimiye. Amanagamba babwira abanyagitega twige gukunda ibintu by'iwacu Gitega vraiment igeze ahantu hashushe cyane donc Gitega twiyegeranye dukunda iby'iwacu. Merci. Yes, Enipro reka nanje ndagusezere ndakubwira ko wewe mushinwa uri kuradukurikirana ntiwumva ikirundi ariko umaze kubona look yaba bakinyi banje babiri nibazi kuzoryoherwa kandi kwa vyishimira. Reka ndagusezere ndakubwira ko ndagukunda ndanakwibutsa please nta kindi kintu bakeneye atari sabone yawe canke subscribe yawe nabo bazogerageza kuguma bari update baguha ama episode mashasha kumbure n'amafilme mashasha zobagezwe. Iyi ni Igozen TV rero reka ndagusezere kumbure nibaze ko atamuntu nkunda canke kundi bikorwa vya Igozen TV ataradufyondera sabone cyangwa subscribe ndanakwibutsa ko commentaire kumbure ibikenewe kugira ngo Gitega Filme nyimba arico yongeza icongeze.
Gozen TV.